Muri ico gikorwa cyo kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko muri komine Muha cyabaye igikorwa kitoroshe kuko ku ruhande rw'ababomorerwa bamwe bavuga ko bafise impapuro zemeza ko batarenza amategeko. Akarerero nako muri zone ya Musaga aho ibintu bitoroshe dushitsaho benshi bita kwa Bisaganya aho umwe mu babomorewe Egide Nzibavuga yatakatakamba avuga ko arenganijwe, ariko ivyo naho yabivuze vyabaye impfa gusa kuko bahavuye bamubomorera. Yarabivuze ati abantu batarengeje akarimbi ka leta ntimuze mubasamburire. Je nta karimbi ka leta nigeze sa akarimbi nigeze ndenze. Komisiyo yarungitswe na ministre yaranyejeje babaye endaminizi bakarengana nibo bazosamburira. Twebwe iyi quartier yubatswe 94 ibarabara RN7 yubatswe 82 none gamana yanje twebwe baduhora iki ko turi en ordre. Abandi nabo bakavuga ko bamenyeshejwe kwibomorera igihe caragiye. Akarorero nakibibanza byo muri Sokabu biri ahegereye ibarabara ry'igihugu nimero 3. Kubwa Fabrice Bangemwo ajejwe ibyinjira nibisoka muri Sokabu akavuga ko babwiwe kwibomorera igihe caragiye. Turi mu mategeko batureke, tutari mu mategeko naho babitumenyeshe dushobore kubomora nk'abandi hanyuma ibarabara rishobore gusubira aho ryabwiza kuja. Rero ubunye niho muri yinga niho twaronka ubutumwa bwa Mustanteri atumenyesha yuko tubwiza kubikuraho tukabomora nk'abandi kuko ngo n'abandi bari barabikoze. Mwomenya ko ico gikorwa cyo kwibomorera cyabereye mu mazone yose agize komine ya Muha kandi cyari gihagarikiwe na Mustanteri wa komine Muha hamwe n'abajeje intwaro batandukanye.